Bakunzi bacu, bisa nuko imigwano yongeye kuba myinshi mu burere bugiye butandukanye hano mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ni nyuma y'igihe gito cyane imigwano imeze nk'ikawutse, twasubira kugibona ku rugero rudasanzwe, ariko kuri uno munsi turabona ibindi bitero vyongera vyisubiza. Tubabwira yuko nko muri teritwari ya Fizi neza na neza mu Minembwe, imigwano guhera ku munsi w'ejo ihari, novuga yuko iteye ubwoba. Abatari bake bamaze kwasiga ubuzima, ibitari bike bimaze kuba vyononikarira muri iyo migwano yabaye. Ibi vyose twaje tubahido nido y'ingene vyifashe. Tuvugana hariya mu misozi miremire ya teritware ya Fizi neza na neza mu Minembwe. Murabizi yuko twama tugerageza kubatembeza hagiye hatandukanye kugira ngo mushobore kumenya ukuri kw'ibiriko biravugwa hirya no hino. Sivyo gusa, twababwira yuko umupaka usanzwe uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na leta iharanira demokarasi ya Kongo, kuri uno munsi ndetse no ku munsi w'ejo hahise habonetse abariko barawusiga neza, basiga bijya vyuma byo ku mupaka kugira ngo donc bise neza. Ntawuzi ikizokurikira, ntawuzi ko bagira hugururwe imipaka, kandi ibi byose bizokomeza kuba tohoreza kubera ko ni ibintu biboneka neza yuko hari ikintu kidasanzwe kihabera. Muri kino kiganiro turaza kwibanda neza na neza muri point zero na gace kari muri territoire ya Fizi. Tubabwire uko ngene ibintu vyifashe, eske bimeze gute, byaraye gute, kugeza ino saha bimeze gute. Kaze ni karibu rero wose ukora dukurikirana, ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muri ko baradukurikirana ko cyane mwebwe mu mvano rurimi rw'ikirundi. Ndavuga abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Zambia, abari Angola, abari Ethiopia, abari Somalia, henshi muherereye ku mugabane wa Afrika, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Oceania. Tubabwire yuko nabo tubiyegereje makino kiganiro gito cyane tugiye kuyagira hamwe ibiriko birabera hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi guhera ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo twarababwiye ukungene imigwano yari yifashe hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Twarababwiye ubuce zimenyesha mba z'u Rwanda zari zaserewe ko zamaze gufata, ariko inyuma y'umwanya muto haza kuba contre attaque ya Wazalendo, maze Wazalendo yakora contre attaque bisa n'ukinaniwe, maze abasikare ba FARDC abo bita bahibu baba bahashitse muri buno buce butatu bwose, baza komora mu inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi twarabashikirije ku munsi w'ejo. Kuri uno munsi byazindutse ko twarababwiye yuko imigwano bisa neza yuko iri kirerekeza neza muri point zero. Twaje tubabwire ukungene iyi point zero yabareye mu misibaniro, ukungene bahagwanira ibyatsi biravuka, ndetse tubabwire n'ubu tuvugana abahafise a 100%. Mu migwano yazinduye ku munsi w'ejo mu neza mu bucagucagu habonekanye cyane imigwano iri kirabera muri point zero. Point zero tubabwira yuko aragace kagasanzwe karimo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi yuko FARDC Wazalendo yahavuye inyuma yuko bahicirwa mu mesha makuru Maripo Kabosi, Maripo Boss niko bamwita. Ujya munsi niho haheruka kubera imigwano. Mugabo mumenye yuko muri kajya gace Wazalendo yirotiye twigwaneho ikiringira. Rero aha muri point zero mu bucagucagu bw'uno munsi hatanguye imigwano idasanzwe. Ati yatanguye bande, byari bimeze gute? Niyo mpamvu nakunda babwira yuko imigwano bisa nuko iriko iratangura bushasha neza na neza mu bucagucagu. FARDC ifatikanije na Wazalendo mu mwumvikano ntangere bagavye ibitero kwizinyesha mba z'igihugu cy'u Rwanda. Aha ntarababwira uko ingendo nido ryagenze. Tubabwire ko ku munsi w'ejo hari agace karashwe n'indege hariya nyene mu neza neza mu Minembwe mu territoire ya Fizi. Aka gace kagiye gutuma inyeshamba nyinshi zigira ubwoba ndetse zimwe zitangura guhunga. Rero iyi ndege cyangwa amadrone amaze kubarima kubwo ku mugoroba w'ejo, niho FARDC uno munsi yavuze ati ntibahashe, bisaba yuko tubazinduriza ku muriro kugira bumve yuko ibintu bitakiri bya bintu. Bimaze kugenda uko niko FARDC na Wazalendo bace bakora akanama k'umwumvikano, maze batanguza ibitero bikomeye ngaha muri point zero. Ni ibitero vyatumye abanyamurenge bongera kwicuza, ni ibitero vyatumye
imiryango myinshi ija mu bigandaro, ni ibitero vyatumye iyindi miryango myinshi yegereye muri ubwo buce ihunga igahungira mu bindi bice bitariko biraberamwo imigwano. Twabwira yuko iyi point zero abasirikare batari bake ku ruhande rwa AFC M23, Red Tabara, Gumino, Twigwaneho, FNL yanzabamenye bose bari ngaha muri iyi point zero, abenshi bapfuye. Mbere amakuru dufise nuko harimo abasirikare b'abarundi Pretoria Red Tabara mugamwe w'ikikara abarundi nabo bapfiriye muri no migwano, nkuko amakuru twayihawe n'abari ku mirongo y'urugamba. Abasirikare ba Red Tabara bakomoka mu Burundi hariho abapfiriye muri ya point zero mu migwano yariko irahabera kuri no munsi w'igerekezo rya 29 ukwezi kwa mbere 0 uno mwaka turimo. Rero mumve yuko bitari vyoroshe. Mu antenne yacu twaciye ko hariya muri point zero batubwiye yuko umuriro wakiye muri point zero wari muriro mwinshi cyane, yari inkozo utavanako, izivuga buke, izivuga cyane, iziyoroheje, izitoroheje, zose zariko ziravuganira ngaha muri point zero, maze barakubitana kabisa, barumutsanya mu buryo budasanzwe, baragwana ku buryo abahegereye bavuga yuko ibintu bitari bisanzwe, babona umwotsi gusa kubera ko urufaya wariko rurahabera. Ariko twobabwira neza yuko Wazalendo yahagaze neza ku mirongo y'urugamba, imaze guhagarara neza kubera ko bari bafashe umwanya ukwiye wo gutegura runo rugamba. Byagiye kurangira Wazalendo igize ijambo mwa bino bitero, cyangwa Wazalendo ishoboye kugira uruvugiro muri no migwano. Tutibagiye yuko Wazalendo inyuma yaho hari FARDC, abo bitwa abahibu. Ku munsi wejo aba bahibu nabo Wazalendo n'abantu bariko barerekana urukundo rudasanzwe bivanye n'ingene babana. Ndibaza bagifata buryo buce butatu twababwiye ku munsi wejo. Mwarabonye video yari kirasirikira iri kiratwendinga yerekana uburyo Abazalendo n'abo bahibu bariko baratamba akaziki kabisa, baryoye bavuga ati umwasi turamukuye, reka no munsi guce maze twa advancing dushobore no kumukura n'ahandi hose y'inyigeje. Aha rero muri point zero nibo basubiye gukorana doke kwa gushira hamwe kwabo, bongeye barashira hamwe baragaba ibitero byabagejeje ku ntsinzi, kuko bamaze kwatera inyeshamba zitari zike zahapfiriye. Si ibyo kubesha cyangwa ngo nibyo guhuruza, inyeshamba zitari zike zahapfiriye kuko banahagwariye by the way akanya katari gato. Inyeshamba zindi zakomeretse mu buryo budasanzwe, inyeshamba zindi zashoboye kuyabangira ingata maze zirukira mu mashamba no mu bundi buce butariko buraberamwo imigwano. Ubu tuvugana n'ikiyiko cyangwa n'isafuriya cyangwa n'ibido, zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, zino nyeshamba za Red Tabara, Twigwaneho na Gumino n'abandi bari bafise ngaha muri point zero. Twagira tubabwire yuko ibyo byose nta na kimwe bahatoye kubera ko bahavanywe biruka ko cyane bimwe bikomeye byagiye gutuma iyo AFC M23 cyagisirikare gikomeye bemera ku isi cyangwa bavuga ko kiri mu vyambere bikomeye, byagiye kurangira birutse bahunze ngaha muri point zero kubera ko umuriro wari wabaye mwishi. Baciye bahunga kabisa, niyo makuru dufise y'ukuri, bahungira mu bice tutarabasha kumenya, ariko tuzogerageza kubatoza kugira ngo mushobore kumenya, tubanaye tubashira ku mwanya, mushobore kumenya ibiriko biraba ngaha ku butaka bwa Kongo. Inyeshamba zimaze kuba zihava, Wazalendo na Hibu baciye bahaza, ubwo nyine inyeshamba zikihava bahise bahashinga ibirindiro bikomeye cyane narijya aha muri point zero. Ibikoho byinshi ibikoresho byinshi bikomeye by'izinyeshamba byari bihari, aribyo Wazalendo igiye kuzirikoresha irifashisha mu ma operation igiye kuza irakora. Bisigura yuko urugamba rugiye gukomera cyane kuruta uko twabyibaza. Tubabwira yuko aha muri Sange ku munsi wejo inyeshamba zagavye ibitero ahari ibirindiro vya Wazalendo. Hari amakuru ariko aravuga ngo yuko muri Sange bo babakuweyo zino nyeshamba z'u Rwanda maze zikiruka. Ano makuru turazabura ko mukiri kiganiro kugira ngo dushobore kubaha ukuri kw'ibiko birabera aha muri Sange. Rero mugabo mumve muri point zero yuko bazanye kifagiyo kabisa, barakubura. Ubu nta nyeshamba n'ime y'igihugu cy'u Rwanda ihari. Kwisubiza point zero ni ibintu uvuge ko byaryoheye cyane abene igihugu b'abakongomani. Point zero yari mu mayira werekeza za Karemi ndetse na za Baraka, kuko
M23 igifise point 0 byari byoroshye cyane kwa advancinga igana muri za Baraka ndetse na Karemi, ariko uno munsi FARDC ije ngaha muri point 0 bizotuma kwa advancinga kwinyeshamba kutaba kugikunze, bitazorohera kugira ngo bashobore kwa advancinga ku mirongo y'urugamba. Rero mwumve yuko Wazalendo ari intsinzi, Hibu bari kwarigana intsinzi ndetse akazi gakomeye bakomeza gukora, ndetse nako gariko karatuma abakongomani batari bake bagira ibyishimo bidasanzwe kubera ko bariko baragwanira ubutaka basigiwe na basekuru babo. Yesi uko bisanzwe mu kurangiza ino nkuru mu nkunde tuyirangirize ngaha ku mupaka usanzwe uhuza igihugu cy'u Burundi mu Gatumba ndetse no muri Kavimvira mu gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo niho abantu benshi bagize urujijo rw'ibijanye no kugura uno mupaka uhuza Gatumba ndetse na Kavimvira mu gihugu ca Kongo. Abantu benshi baravyaje ko byinshi baribaza uko bigiye kugenda bimeze gute, ariko icyabonetse nuko habonekanye umwe mu wasiga amarangi yariko arasiga bijya vyuma vyo ku mafrontiere ahuza igihugu cy'u Burundi na Kongo. Nta wamenya beshigaje byinshi ati kumupaka biboneka yuko kurakogwa use neza. Nta cyizere cyuko Uburundi bwabugiye kugura imipaka ubuhana n'igihugu cya Kongo cyane ducinga mu gisagara cya Uvira. Ibi ni ibintu abantu benshi bakunze kwibaza, ariko reka tukumana abatsiko kumbe tuzomenya ukuri kwavyo. Kumbure nyamba baje gusiga hari kibituma kandi ahantu heza haba haryoshe cyane, navyo turabishima. Rero sinabovye kubarambira mwa kino kiganiro abatubaje yuko umupaka wagira ugurugwe nta byemeza dufise byo tuma tuba iyo nkuru, ariho twoyibabaza nga turisubiye kurumva. Rero twoba twabahenze. Rero mwumve yuko umupaka icizere cyo kirahari, ariko nibigihe gusa kizogisigaye kugira ngo son excellence Evariste Ndayishimiye atere ku mukono hama ibintu bigende neza. Nuko tukadabashimiye cyane mwebwe mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubashikiriza. Ndizera yuko Uwiteka Imana bikunze twongera guhura no mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi. Bye bye.